Yes, racha de star system acha kumwe na Rumambo OG ako kandi acha kumwe na mugenzi wanje Trésor Mingo tugeze igihe cy'isa 9 n'iminota 3 kabisa makubona ko twabateguriye tugenda tuyabacira mwana hariya twababwiye kandi ko mu Burundi hani wacu muri Black FM tugageza tukababwira amakuru agenda atandukanye kugira ngo bikunde mube ku mwanya haba ngambwe gihugu cacu c'u Burundi canke n'inyuma y'igihugu cacu c'u Burundi. Bwana Trésor amakuru dukesha Tiwa Savage ubwiwe. Yes. Tiwa Savage ubwiwe kuva mu gihugu ca Nigeria yari yatangaje yuko yigeze guhabwa impano idasanzwe mu buzima bwiwe agira gute arayisubiza uwo muririmvyikazi wo mu gihugu cyo muri Nigeria Tiwa Savage yahishuye ko yigeze kugira isabukuru y'amavuka nakatavuze agahabwa n'umugabo impano y'imodoka iri mu bwoko bwa Rangrover ariko aravuga ngo yigire gute yitumanire. Tiwa Savage kandi abana yavuga yuko iyo modoka ari yo mpano ihenze yiwe yaramaze guhabwa mu buzima bwiwe gusa yahisemwo kuyisubiza uwo mugabo kuko atamwiyumvamo. Avuga kandi ko iyo aza kugumana iyo modoka vyari kurangira uwo mugabo ayimwishuje mu gihe cyose ari kuja amuhamagara akanka kumwitaba. Imagine rero bwana Rubambo Tiwa Savage uno murimvyikazi uva mu gihugu ca Nigeria abaze we nizira yuko yigeze gukunda naho na Wizkid yigeze gukunda naho da ngo ni nk'ukuri ratemba aso nyuma yo baza kwankana rero ngumugo mu nyuma yahawe gift umwana w'umukobwa yahawe gift n'umugabo aravuga ati hako nzoyiruka uzoyindahwisha iyi reka bireke. Ariko rero ikibazo mfise iki nico kintu cambe cyonyene amaze guhabwa n'umuntu adakunda akanko gitora kwe ari umustar yene imodoka ya Range Rover nibaze yuko ari za buzz ashaka kuba yaranse ku myaka inaka buzz mugabo sibaza yuko yari kuyanga nkuko gusa atakindi kintu cyo kirabivako kuko abaririmbyi na gusa byamabishika studio byamabishika byamabaye ari gihe wanashaka bafatwa ku nguvu bakikawusha akavuga ati cyo nshaka canke nawe nyene bikanguma ko be n'umuproducteur we bavyumvikaniramwe ntumbazo biherera mugabo ugasanga bagizanye ubucuti hafi na hafi bya bintu vya uno musura ama studio ati ni studio nta yari bikava amezi make naho bitavuze mu bwose mugabo muririmbyi agakora yorohewe sico ciza mugabo uko biri kose iki kintu Tiwa Savage yaragize n'abarimvyi bake vema bogishobora kugikora kandi rero ndazi yuko nubwo ikizire kitari cyose mbese kuri twebwe mugo hari nabagiye bavuga yuko kino kintu Tiwa Savage yavuze maybe usanga ari kugira ngo avyure kugwagiwe cyangwa se aryoshe inkuru avyure na industry yiwe maybe branding ntawomenya. Ese niyo makore kavuga kwa Tiwa Savage nibaze yuko mwamaze kuvyumva twamaze kuja hehe kuyavugwa inyuma y'igihugu atoya mukanya ico twizira tubane n'amakuru yacu. Yes.